Ikigwa kiravuga kiti Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe byavuye byanditswe nande irakwiye cyangwa iyihari iburamwo nico kigwa kiri ngaha tureke iby'indimi sinzi wosanga twageze kure iyo tuvuze rero Bibiliya si ururimi rw'ikirundi abandi bazafuza kubyumva kumwe aha kabisa nta bifu tubyumva kumwe iyo tuvuze Bibiliya bisobanura ibitabo byinshi aha niyo no kwirirwa ndasoma inyandiko sasa rero hagaje mbona ibitabo byinshi hajya kandi mbona ibitabo byinshi hariho n'abandi usanga batwara Bibiliya akakubwira ati iyi bayita Bibiliya yera iyi bayita Bibiliya ntagatifu hariho abegeranije ugasanga bayise Bibiliya yera abandi bakayita ngo Bibiliya ntagatifu nico gituma rero tugenda tubona Bibiliya nyinshi natwe nk'abayisilamu nico gituma twateguye kino cigwa nanatomboje ntomboje umuhagarikiza avuga ati byarabacanze reka turaza kubibasobanurira reka rero twebwe abayisilamu twitekerereze dushikirize amakenga yacu nabo badusobanurire batubwire bati Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe byavuye ikibazo rero cyangira Bibiliya yera uno munsi jewe mbona ndayibona ifise ibitabo 60 na bingahe na bitandatu naje muri ntagatifu hari habegeranye yitwa ntagatifu nkabona ifise 70 na bingahe na bitatu hariho n'izindi rero zigenda zitandukanye kubera umwanya ari muto sinoca kuzidetaya hariho n'indi ngo yitwa ngo Bibiliya y'Abamoromoni izo zose sinoca kuzidetaya kubera umwanya ari muto kwanza tugomba kuraba asiri mbega Bibiliya yanditswe mu ndimi zingahe yanditswe gute Bibiliya aha nta gushidikanya paji ya 16 ubwuzure bwa kera turasanga Bibiliya yanditswe mu ndimi zitatu ururimi rwa mbere rw'ururimi rw'Igiheburayi n'ururimi rwose n'Ikibabiloni cya kera ururimi kandi rwari rwegeranye cyane n'Icyarabu uru n'ururimi Abanyisirayeli bavuga kuva igihe Abaperesi batanguriye gutwara intara ururimi rugira kabiri rw'ururimi rw'Ikigereki uru n'ururimi rwavugwa mu ntara ya Syria gushika kuri Efurate ururimi rero rwarakwiye ruva i Damasi gushika hehe no mu Misiri ururimi rugira gatatu rw'ururimi rw'Ikiaramu n'ururimi na Yesu yagize iki yavuga aha nibaza namuza kwirirwa turabwirana byinshi ibi ni ibintu isi yose izi nabo bavandimwe baragize iki barabizi turaza rero kuganira Bibiliya mu bice bitatu gushika idushikiriye ku nkaratasi kukaba nkako ubwa mbere nta nyandiko zari zihari zo ku nkaratasi kuko nta nkaratasi zari zihari turaza kuganira Bibiliya ikiri ku cyitwa papirisi aricyo bita inkorogoto turaza kuganira Bibiliya yamaze kwinjira ku nshato aricyo perisheme bafata utwagazi tukiri dutoyi bakatubaga hanyuma bakambika kwa zijya sato iraza kuva kuri perisheme yinjire kuri kodegisi turaza kubona amakodegisi yo mu Misiri turaza kubona amakodegisi y'i Vatikano turaza kubona amakodegisi yo muri Sinai amakodegisi agenda atandukanye gushika Bibiliya idushikire uyu munsi niyo makenga rero tuca tugira mbega iyihari iracakwiye cyangwa biraburamwo umwarimu agenda nkurikira uko ndiko ndagenda kuko ukabona utankurikiye uza gusanga wamaze kugira iki wamaze kuzimira paji ya 17 ubwuzure bushasha ubwuzure bushasha hera kuri nimero 1 sawa kabisa safi nimero yagira hati naam Bibiliya y'Abayahudi ati Bibiliya y'Abayahudi yanditswe mu Giheburayo ndetse bimwe ivyo mu Kiaramu bimwe baravyandika no mu rurimi rw'Ikiaramu ariko rurimi Yesu yavuga ababa mu Misiri barayihinduye mu Kigereki iyo barayihinduye bayizana mu rurimi rw'Ikigereki barahava bongera ko ibindi bitabo barahava bongera ko ibindi bitabo tobiti
Yudita, wongeko Yudita, Abamakabe, wongeko Abamakabe, ubwitonzi, ubongerako ubwitonzi bwa Salomo, vyongeye baheraheza ibitabo vya Esteri, baheraheza ibitabo vya Esiteri, Daniyeli, Baruki, na Siraside, nivyo vyitwa. ati mu Kigiriki rero ivyo bitabo baheraheje nivyo vyitwa ibitabo vy'urutonde rwa kabiri, arivyo bita Deuterocanonique mu rurimi rw'Ikigereki. Kweli kabisa. Ekereziya rero nayo ikitunganya ibitabo 73 arivyo mu rurimi rw'Ikigereki twita kanone. Nico gituma nakubwira ati uza kumurikira uza gusanga n'aya majambo kumbure yagucanze, ufate kanone uza kuyitereka muri Deuterocanonique uza gusanga vyagucanze. Hariho Bibiliya rero y'Ikigereki, iyo yanditswe nabo twitwa ba 70 aho nyene kabiri agira ati safi. Uko niko Bibiliya y'Ikigiriki, uko niko Bibiliya y'Ikigiriki yaserutse ikitwa kandi Bibiliya y'aba 70 kubera ko nkuko abakera babivuze abahinga 70 bari barayanditse. Tuza abahinga 70 nabo ngo bari baragize iki, bari barayanditse Bibiliya y'Ikigereki. Uze kunkurikira ubandanye nkurikira uko ndiko ndagenda. Inyuma yaho nta muprotestante yari bwaboneke kuri iyi si. Icyo nita umuvyeyi yaramaze gutunganya Bibiliya za mbere, nta muprotestante arakaboneka kuri iyi si. Mbega bamaze kuboneka nabo vyagenze gute? Aho nyene kane hagira hati safi. Abaprotestani nukuvuga bahakanye inyigisho za wa muvyeyi. Abadivantiste nabo kugira ngo batandukanye, ati kugira nabo batandukanye bitandukanye n'Abakatolika, kugira bitandukanye na wa muvyeyi bahora basonera gusa iby'Abayahudi. Nicyo gituma muri Bibiliya yabo habuzemwo ibitabo bitanu twavuze na bimwe nivyo mu bindi bine. Ati na bimwe mu byo mu bindi bine ni bitanu gushaka ibyo bindi bine gute? Hariho bya bindi ndwi n'ibindi bibiri byagiye guherahezwa, ariho Daniyeli na Esiteri, bigaca bikwira 9 biburano. Nico gituma ikibazo cyaje kibaza kiti, mbega iyi hari irakwiye cyangwa iraburamwo? Nico gituma twagize amakenga, kubera hamwe dusanga umenga birarenga, handi ugasanga umenga ni byinshi, ahandi bikeye. Ca tugira amakenga, mbega iyi hari irakwiye cyangwa iraburamwo? Nidushobora rero kumenya Bibiliya nk'abantu bize Bibiliya tutaramenya ati Bibiliya igabuwe gute, mbega bimwe birihe uno musi tuvugana ibihari nivyo. Bibiliya isezerano rya kera rigabuwe mu bice bitanu. Igice ca mbere ni citwa Pentateuque mu Kigiriki. Bitanu, tekosi ibitabo bingahe? Bitanu. Nico gituma uzosanga muri Bibiliya yera cyangwa muri Bibiliya ntagatifu harimo igitabo cy'itanguriro kuva Yabarewe guharura gusubira mu byagezwe. Imana itanga ibyagezwe kuri Mose, babajama baca bazana ibyo gusubira mu byagezwe. Iki rero ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni ibitabo byigana ibyabaye. Igice cya gatatu ni ibitabo by'ubwitonzi. Igice kigira kane ni igice na babiri bato sinirwa ndabadondagura kubera umwanya ari mutoyi. Sasa rero turaza gukosora cyangwa turabe cyangwa batwiganire. Tuza gukosora mu gihe baza kubanza kutwiganira, turabe yuko ibyo batwiganiye by'ukuri ari byo. Ariko jewe amakenga mfise, mbega ibi bitabo bitanu byitirirwa ngo ni bya Mose, ni bya Mose koko? Iyo tuvuze Pentateuque turaza gusanga hariho abayitunganije
bayitunganije. Mbega abo bayitunganije bari bande? Aho nyene mwarimu paji ya 14. Paji ya 14. Safi. Hagira hati. Safi. Umunyabwenge umwe. Ati umunyabwenge umwe. Yobara umusaseredoti Esderasi. Ati yobara umusaseredoti Esderasi. Harabandanya. Safi. Mu kinyana cya 5. Ego. Niwe yashize hamwe byose. Ati niwe yashize hamwe ibitabo byose. Abikoraniriza mu nyandiko imwe. Abikoraniriza mu nyandiko imwe Pentateuch. Ibwirizwa Pentateuch. Safi. Ni ukuvuga ibitabo 5. Safi. Turabe. Turabe. Ego. Muri ya mirwi twavuze. Ego. Tubandanye. Safi. Abayawiste. Ati umugwi wa mbere muri bamwe batunganya Pentateuch hari nk'umugwi witwa abayawiste. Aba barangwa n'urudome Y cyangwa Y. Abayawiste. Bandanye usome ngaho nyene abayawiste. Safi. Ubwa mbere. Yari inyandiko yibutsa ibyabaye. Ati abayawiste yari inyandiko yibutsa ibyabaye. Kuva itararemwa. Gushikaho umwami Salomo. Safi. Yubakishije igisengero cy'Yerusalemu. Safi. Genda ku mugwi wa kabiri. Abaheroyiste. Ibihe byahise. Safi. Mu bwami bwa Samariya niho abo banditsi batororokanije amakuru y'ibindi bitabo byo mu bararuko. Safi. Umurongowe tugenda ku mugwi wa 3. Ego. Kugira twihute n'umwanya. Turabandanya. Ego. Abasaseredoti. Urwo rudome P. Ati umugwi wa 3 mu batunganije iyo Pentateuch yitirirwa ngo ni ya Musa ni umugwi urangwa n'urudome P ariyo Petres abasaseredoti. Urwo rudome Safi. ruturuka ku izina Petresi. Safi. Abasaseredoti. Umugwi wa nyuma n'abadetronome. N'urudome gusubiramwo mu byagezwe. Ituritse. Iyi niyo migwine yatunganije Pentateuch aricyo gice cya mbere cya Bibiliya. Turaza kugenda wanashaka tugere ku cyitwa amazaburi. Tuze kuraba ingene Dawudi yahawe zaburi imwe ariko bajama barayihindura barayigira amazaburi angahe 5. Maka tuza kwinjira ku isezerano rishasha. Iyo twinjira ku isezerano rishasha ntidushobora kwinjira tudaciye ku cyitwa injiri. Iyo tuvuze injiri ngo ni ubutumwa bwiza. Uno munsi injiri tuza gusanga ari injiri z'abagabo bangahe bitwa ngo n'abagabo bangahe bane. Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Hari injiri zitatu izo no kwita injiri zitatu z'ubushuri. Izi nizo twita sinoptike. Kubera izi injiri zitatu inkuru zanditswemo ziza kugenda zigira iki zisa. Yohana naza kwinjira muri sinoptike kuko ibyo Yohana wayandika wasanga kenshi bitandukanye n'ibyo Matayo yagize iki yavuga. Ukaza gupinga inyandiko zigira iki zirururuka. Mbega Bibiliya ntagatifu utubwira iki kukijanye n'injiri ya Matayo? Inyandiko igira iti Safi. Nubwo wanditse igitabo cya mbere Safi cy'ubutumwa bwiza atazwi. Ati nubwo uwanditse igitabo cya mbere cy'ubutumwa bwiza aricyo cya Matayo ngo nagize iki ntazwi. Uwanditse mu gitabo cya Matayo ngo nagize iki ntazwi. Indira baza kuduga ngaha abapinga umuvyeyi. Turabandanya. Safi. Abakurambere b'itorero bemeje ko. Ati abakurambere b'itorero bemeje ko Matayo umwe mu ntumwa 12 Safi ari umwanditsi. Tuza kamusi ya Bibiliya nawe uvuga iki ku njiri? Kamusi ya Bibiliya. Fanya haraka msomaji usikaje minoti 2. Sawa kabisa. Okay. Bawe barakuzingurira no ku maketi ya Paulo paja 35. Uzure bushashi. Fanya haraka. Hagira hati Safi. Hatuna uhakika. Ati twebwe. Ati ntakuri dufise kuhusu wakati na jinsi. Ati ntakuri dufise mu gihe cyane uko ambavyo injili ine ziliandikwa. Ati ntakuri dufise cyane nituzi uko injili zinazagize iki zanditswe. Abo nabanditse kamusi ya Bibiliya nibazi uko injili zinazagize iki zanditswe. Aba nibo baza kubitubwira. Mbega tugere ku maketi ya Paulo
Paulo byifashe gute? Paji 35 ubwuzure bushashe. Paje ya 35 Safi. hagira hati Naam. Hari amabaruwa 18 ati hari amabaruwa 18 Abakiristo ba kera bavuga ko yuko yanditswe n'umutumwa Paulo ubu rero ivyiyumviro byarahindutse by'abajama ngo byarahindutse muri ayo mabaruwa amwe ati muri ayo mabaruwa amwe ni ayiwe ati muri ayo mabaruwa amwe nayiwe kubera ivyiyumviro ngo byahindutse mugabo ayandi kumbure yanditswe n'abigishwa biwe ati yanditswe n'abigishwa ba Paulo bashoboye kuvanga ivyiyumviro by'umutumwa ati bashobora kuvanga ivyiyumviro by'umutumwa n'utujambo twabo ati n'utujambo twabo nico gituma mu makete ya Paulo uza gusanga mu mutunenge twishi ukavuga ati natunenge twishi turimo ubwuzure bushasha nyene paji ya 153 mu makete nyene ya Paulo yandikiye Abakorino paji ya 153 safi kuva kera twasiguranye amabaruwa abiri Paulo yandikiye Abakoreni Paulo yandikiye Abikorino safi mugabo tubona yuko hari ayandi yazimiye ati tubona yuko mu mabaruwa Paulo yandikiye Abakorino twasigaranye abiri ariko tubona yuko hari ayandi yazimiye ati uko Paulo yari yanditse amakete agize ane agiriki arazimira ariko muri Bibiliya dufisa ngahe abiri kumbure safi ego byabaye gutyo ati kumbure byabaye bityo ibaruwa rya mbere soma Abikorino ba mbere 5:9 ati soma Abikorino ba mbere 5:9 byaratakaye ati ibaruwa Paulo yandikiye Abakorino gagitsiki byaratakaye zana amajambo ibaruwa rya kabiri niryo gitwa ijambere ibaruwa rya kabiri tubona niryo gitwa ijambere muri Bibiliya zana amajambo Paulo aringaniza ati Paulo aringaniza ingorane zimwe ego zo mu Bakristo ego ibaruwa rya gatatu ni gitwa irihambaye ibyo nabyo byarazimiye soma Abikorino ba kabiri ihagararire umwanya banyeretse yuko urangiye reka nta ngorane ayo niyo makenga twebwe abayisilamu dufise ko babizi baravuza babidusigurira tubitahure nibaze ko ngahatagwa nkuruza kubamwe umuntu atazi baramusigurira si vy'abayisilamu kweli ariko je nashikirije amakenga yiwacu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir, Allahu akbar. Umwarimu wa mbere mu ruhande rw'abayisilamu arahejeje iminota yiwe 20 munyekiti inguhagurutse umwarimu wawe nawe mu minota 20. Barakoze cyane mwarimu wanje yitegura ze abisilamu kabisa n'umunsi ndabakunze cyane gusorora iminota 20 nivyoroshe uko umwanya urazimvye uko umwarimu iminota 20 ibi navuze je numvirije ndimvira mbese ariko aravuga kahise ariko araryamye ariko ararota ibintu biki iminota 20 usaba murakoze ni munzu rero mu mwigisha Bibiliya icarico nayo ibi urumva nyene ari igihe umuntu atora ikigo nyene agasanga yisutse kuri songo. Murakoze cyane mwarimu nyaruka iminota 20. Izina ry'Imana kirabye icubahiro. Amena. Amara y'Imana bane namwe. Amena. Rero ikigo cy'uwo munsi ikinagoma n'ubutse n'ikimwe gusa. Ni ikigo cyatowe n'abayisilamu aho babajije bati Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? Sivyo none ikigira kabiri mbega yanditswe nande? Sivyo none ikigira gatatu mbega ihari irakwiye cyangwa hari biburamo? Sico cigwa nico cigwa niwe wayitoye kandi ico cigwa niwe wagitoye cyane. Ariko rero jewe ndahagarara kuri iki kintu kimwe numvise ku mwigisha avuga ko urane rw'abayisilamu iyo aza akatubwira ati burya rero mu Abakristo mwe Bibiliya mufise siyo Bibiliya ye ngiyi twebwe turayifise bigeze bavyerekana oya bigeze bavyerekana wowe utangaho kwiye gusa ibintu udafise ibyo werekana abantu bibajanye wowe wabwiye abantu baratimiye utabareka Bibiliya y'ukuri kubazimurura nimba wemeza yuko Bibiliya Abakristo bafise atari ukuri wowe ari kuza ngaho hagaravuga uti jewe nk'umuyisilamu ngima Bibiliya y'ukuri ndayiberetse ngiyi
yigishije neza kandi ikigo cyacu kirangiye cyane acaraza rero ngaha acaravuga ngo Bibiliya ngo zira amazina menshi ngo hariho Bibiliya nyeranda ngo hariho Bibiliya ntagatifu ngo hariho Bibiliya imetuku none ikibazo kiri ku mazina mbere mwako mufise za Korani tukufu Korani takatifu Korani y'Abahamadiya icyo ubwoko bwinshi bw'amakorani mbega ni ngorane y'amazina ikibazo si izina ahubwo ivyanditsemwo nibyo bifise akamaro acaraza aravuga ikindi ngo Bibiliya ngo yanditswe mu ndimi nyinshi ego nivyo ngo ariko ngo yatangwa kwandika mu gihe c'Abamedi n'Abaperesi ifise ingorane Mose igihe yandika ibitabo bitanu ari mu gihe c'Abamedi n'Abaperesi bamutse ngaho kuvuga ibintu mufitiye ivyemezo ejo barababwiye ijambo riti kayibage kava mu kanwa kandi kayo none raba biriko biramubako acaraza asoma ngo ubwuzure bushasha nimero ngo paji niyi ngo havuga uko ariko Bibiliya nzima wanyereka ikigabane cyitwa ngo ubwuzure bushasha nimero abakristo muri gahitso nabo mugera mu bisema ngo ubwuzure bushasha nimero ngo paji niyi ngo havuga uko icyo kigabane muri Bibiliya turabaho icyo kigabane cyanditswe nande twebwe Bibiliya tuko turasoma turahera mu itangiriro kugeza hehe mu vyashuwe Yohana ivyo bigabane vyose bitangura guhera mu itangiriro kuza mu vyashuwe Yohana mushobora kubona ikigabane cyitwa ngo ubwuzure ngo bushasha ngo nimero icyo kigabane bagisangamo ahubwo ikintu bibaza bajya bakabongira mu bagena muri ko muravugana bariho bagena bariko baravugana bariho acaraza ngo Bibiliya y'abahinga ngo tuzana Bibiliya y'abahinga tuzana Bibiliya nyeranda ngiga Bibiliya hajya ayi yatanzwe n'Imana ufise amakenga iminota iri ngaha ndabikwereka uko tuzana Bibiliya y'abahinga acazana na dictionnaire arasoma vya Bibiliya vyiki vy'abahinga bihatse abahinga none ndiko ndaza porepore ndiko ndaza urakora kumva te ndiko ndashika hari ikindi rero yavuze kuri cyo cy'ubwuzure bushasha nakivuyeko hari ikindi yavuze kijanye na Pawulo ngo amakete ngo Pawulo ngo yagize gute ngo yanditse sivyo hareje ko ngahavuga ndakubwiye ati nimba wabuze aho ugenda gukora ntuzi urakora no ku nyandiko za Pawulo kuko hagenda ati ko mwebwe muhakoze mucamusha yaje ngaho aravuga ivyete vya Pawulo ariko aje umutokumva bamwagiriza ngo yari iki ngo yari umusatsi ngo yari dipfu mugabo hagaze ngaho n'ubutaka bwinshi ngo ivyete vya Pawulo ngo Pawulo yaranditse ivyete uravyemera wewe nico kibazo kuri ngaho ivyo vyete vya Pawulo uravyemera ariko no mu butaka babwiza kuvyemera ndavyerekana sindavyerekana isomera n'uruhajiro muslimu ku rupapuro rwa 42 ico gitabo c'Abayisilamu nyene bemera haravuga ngo ndamukubitira mu nzu yiwe hama nirenganire havuga gute Muislamu evuga kino gitabo c'Abayisilamu bwari ngene bivugira ngo umuislamu avyamini vitabu vyote ngo umuislamu ukuri yemera ibitabo vyose alivyoviteremsha Allah ngo Imana yamanuye na nyaraka nivyete alizowapa baadhi ya mtume wake ngo nivyete Imana yahaye intumwa zayo Imana yavyicubahiro cyane urizo pete harimo ibya Pawulo wandi majambo Imana y'Abasilamu ibabwira ati niba ushaka kuba umuislamu w'ukuri ubwiriza kwemera iki ivyete mwari majambo warakwiye kuva ngaho wemera Pawulo ukagenda muririmba kuko yaho ivyete n'Imana no yavyizaniye Jesse sijana mu byabivuge no yavyizaniye wowe uze ngahanyu uvuge ngo ivyete uravyemera wewe ariko tumenya yuko umuislamu wo kuri yabwiza kugira gute kuvyemera nicyo kiba kiri ngaha ariko rero aya makenga yose mubona bano bagabo bagize yo kwitanga baguma bahakana Bibiliya ngo bashaka kwerekana ngo ko Bibiliya dufise atariyo kandi bo ubwabo bazi yuko tubasabye Bibiliya y'ukuri bo bafise atariyo kwerekana n'uburyarya murazi impamvu musomaji namba barikomwe yego babira
37 Korani 37 ego usomera 167 Korani 37 167 hari amajambo ugeze 170 avuga gute Korani 37 167 ugeze 170 hari amajambo avuga gute na hakika mu by'ukuri walikuwa makafiri wa Kiarabu wakisema ngabakafiri b'Abayisilamu hariya mu Barabu bavuze bati tungalikuwa na kitabu kama walivyokuwa navyo wale iyo batwaye dufise igitabo nk'icyo bariya bafise bila shaka batangeka walikuwa waja wa Mwenyezi Mungu batwari kuba turi abakozi b'Imana murumva Abayisilamu ingene bidoga kubera batahawe Bibiliya baguma bidoga ati n'ukuri iyo turonka igitabo nk'icyo batabahawe iyo turonka igitabo nk'icyo bakristo bahawe ngo tuba turi abakozi b'iki b'Imana by'ukuri yani majambo se abakozi b'Imana niyo mpamvu bahagarara ngaha akikubita mu gakarata ngiga Bibiliya mufise ngo siyo kubera iki imyidogo yarabishe kuva kera hose hariya mu Barabu abapagani n'Abayisilamu baridoga ati Mana iyo duheretse igitabo nk'icyo wahaye n'abakristo mwene majambo iyo duheretse igitabo Bibiliya twari kuba turi abakozi bawe by'ukuri ngiyo myidogoro bafise bakaca bazana hano agashavu kenshi ngo iyo Bibiliya mufise siyo nimuze mwakire Yesu Kristo hama muronke Bibiliya mureke imyidogo jenge nabo ko bagiye uragenda sibyo none msomaji jewe ndacyabana sibyo none kandi jenge ndamucigwa sinza mucigwa usomera Korani 21 barwani Korani iyo ni nyine 21 usomera 105 Korani 21 hari amajambo avuga ngo uco usomera na maelezo y'uwo murongo nyene haravuga ngo avuga gute 21 105 iravuga ngo ego na hakika kandi by'ukuri atangeka turi kwishandika katika Zaburi ngo twaranditse muri Zaburi baada ya kumbukumbu pole msomaji iyi ni Korani kiravuga ngo kandi by'ukuri ngo twaranditse muri Zaburi muri Zaburi ikibazo mbaza ino Zaburi iri kiravugwa ngaha nimba tarijya dufise hajya iyo mufise mwebwe y'ukuri iri hehe nicyo kibazo kiri ngaha kuko Korani ivuze ngo Imana yaranditse muri Zaburi nimba rero ino Zaburi twe dufise muri Bibiliya atariyo urumva nimituzanye Bibiliya y'ukuri rero dusoma muri Zaburi yanyu turi kumwe uwo murongo ukibona uvuga gute na hakika turi kwishandika katika Zaburi ngo twaranditse muri Zaburi baada ya kumbukumbu inyuma yo gusubira hehe mu byagezwe gusubira mu byagezwe biri hehe muri Bibiliya nibaze bahakana n'amajambo ya Korani nimba ino Bibiliya dufise atari irimo gusubira mu byagezwe aduhera izindi Bibiliya irimo igitabo cyo gusubira hehe mu byagezwe ama tubona yuko ibyo bari baravuga ni by'ukuri jenge na polepole ikigo nibo bagitoye ndagukubitira iwawe n'igendere usomera amaherezo y'uwo murongo nyene iravuga ngo havuga gute na turi kwishandika ego katika Zaburi ngo twaranditse muri Zaburi nacho ni kitabu cha Daudi baada ya Taurati iyo Zaburi ni igitabo cyahawe Dawidi inyuma yo gusubira hehe ya Taurati byagezwe bandanya kwamba yuko nchi watairisi waja wangu ngabantu banje batora guti ubwami sivyo bantugezaho nyene ako kajambo gakurikira ntugasome ndakabatetse uno murongo uri muri Korani 21:5 maelezo Korani tubwiye yuko ngo byaranditswe muri Zaburi yuko abantu banje bakora ibyiza batoragwa ubwami uyo murongo nimutari muri Bibiliya dufise uri hehe nicyo kibazo kiri ngaha uyu murongo nimutari muri Bibiliya dufise uri hehe niyo tubona yuko ino Korani yanyu ukwiye kuyitabura cyangwa ko mukwiye kuyitunga nicyo kigo kiri ngaha niwe wacitoreye sije nagitoreye ataraza rero ashaka gupinga Bibiliya ariko ntiyavuze cyinjiri sibyo none
reka nakigarukeko isomera Korani 2:121. Korani 2:121 hari amajambo avuga ngo havuga gute? Korani 2:121 haravuga ngo wale ego tuliowapa kitabu cha Taurati ngo bamwe tweretse igitabo cha Taurati cyangwa se cy'ibyagezwe Injili Zaburi na Zaburi bakaisoma uburiza ngo hariho abantu bahawe Zaburi n'igitabo cy'ibyagezwe nande na Zaburi ngo mu mateka ngabahinga baranditse uku ngabahinga bavuze uku sicyo kigo gumuntu kigo no wacitoreye nicyo kigo kiri ngaho wowe dutwereke kubera ikigo kiri ngaho kiri kuri Bibiliya nimba mutanga muhakana yuko ino Bibiliya dufise atari ukuri ndababwije ukuri nta Muislamu tuvana ngaho batatwara Bibiliya y'ukuri iyo hariho abavyemera mutiritse muri muratangatanga hajya nta Muislamu avanga hatatwara Bibiliya y'ukuri afise iyo hariho nimba dufise atariyo avanga hatwara Bibiliya y'ukuri iyo hariho noca tumenya yuko mutariko murazana ibintu vy'iremenanya ngaha muhenda abantu ngo Bibiliya dufise se y'ukuri muratwereka y'ukuri ibacuritse imitwe mu bitabo subira muturanye nka kare turane hari ikintu yagarutse aravuga isomera rero Korani 2:9 barani 2:9 Korani 2:9 ndashagaruka kuri Bibiliya niho cigwa gigize gute gihagaze sinja gauche kandi singenda droite haravuga ngo ego na namna hivi ngo kubwivyo tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani basi ngo kubwivyo Muhammad ngo hawa Qur'an ngo kubwivyo rero wale tuliowapa kitabu cha Biblia bariya nabo ngo bahawe igitabo cyane cha Biblia bazirekaza nyene ngo hariyo abantu bahawe igitabo cyitwa nde Bibiliya igitabo cyitwa nde Bibiliya ikibazo kuri ngaha hagati y'Abakristo n'Abayisilamu ni bande bahawe icyo gitabo Bibiliya Abakristo n'Abakristo ikibazo bacesinze ngaho mwigisha aze kucishura nimba ino Bibiliya dufise atariyo Korani nayo ikanivuze yuko hariho abantu b'Abakristo bahawe igitabo ca Bibiliya icyo gitabo bahawe gifise ibigabane bingahe uze ngaho cishura Korani ivuze ngo Abakristo bahawe nde Bibiliya iyo Bibiliya Korani ivuze yahawe Abakristo bahawe kandi n'Imana ifise ibigabane bingahe irihehe uze ngaho vyerekane yanditswe n'abandi bino somo riratomore bino somo riratomore kuko ubiriza sinzi ko yahumvise neza je hariko bagira uko ubusubiriyemo umurongo na namna hivi areke kunyigisha ugutwi avyumve neza ngo kubwivyo namna hivi ngo kubwivyo tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani wowe Muhammad twaguhaye igitabo ca Korani basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia abanya rero nabo bahawe igitabo cyane ca Bibiliya ikibazo nagisubiyemo uza kuza naho cishuri Korani buze ngo ko abantu bahawe igitabo cyane ca Bibiliya ikibazo ni iki bagihawe nande ico gitabo kirihe ico gitabo gifise ibigabane bingahe cyanditswe n'abandi Qur'ani ico kiba kiri ngaha apana kuza ngaho utari mu bwo gukwepa ngwesha droite kuko rero nyene gusa uyikura mu kabarego ikigo ni wacitoreye ndagukutiri wawe nigendera reka tubandanye n'ikigo sivyo none maelezo haravuga ngo na kama urakoze cyane ngo na kama niliwateremsha vitabu mitume wa kabla yako uko twahaye igitabo intumwa zakwitangiye imbere tumekuteremsha wewe hii Qur'ani wowe Muhammad wahawe Qur'ani basi makubwivyo wale tuliowapa kitabu cha Biblia kabla ya Qur'ani abandi bahawe igitabo ca Bibiliya imbere ya Qur'ani Bibiliya yacu imbere ya Qur'ani kandi bayihawe n'iki banyawe n'Imana ikibazo ni iki niba ushaka kuvuguruza Qur'ani yawe igutwereke ngaho ukirize ati Bibiliya iri kuvuga ngaho muri Qur'ani yavuye ngaho kandi ibitabo bigize nibi uwo muhinga cyane kwemera
mbandanye simbandanye. Hari ikintu kimwe birengagiza, ino Bibiliya dufise ku isi nzima niyo yonyene ikorogoshewemo n'urutoke rw'Imana. Mbega undaba ntavyo waruzi? Kuvayo 35:15. Igitabo cya Kuvayo 32:15. hari amajambo avuga ngo Kuvayo 32:15 avuga maze Mose arahindukira ku musozi afise vya bisate vyobe mu minwe sawa vyanditseko impande zombi imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari bikozwe n'Imana kandi inyandiko zikorogoshewe kuri vyo zari inyandiko z'Imana. Yani majambo ivyagaze dusanga muri Bibiliya vyanditswe n'iki? N'Imana. Genda kusinza muzunguruka ukabona igitabo na kimwe Imana yatoye urutoki rwayo irakorogoshora ikandika, uzoca uzangana guhera. Udatoye Bibiliya niyo yonyene ku isi nzima Imana yihanukira avuga ati nanditse ivyagaze 10 vyanje ndavyandikishije n'urutoki rwanje. Ivyo vyagaze 10 ntabwo uzobusanga atari hehe muri Bibiliya. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Amena. Amucuza ngaho avuga ngo Bibiliya ngo si ukuri. Igitabo kirimo ekwitire y'Imana. Uko no gusuzugura Imana, Imana babariye cyane. Uko no gusuzugura Imana. Rero ikigo cyatahuritse kandi nagiye mu kigo siragiye inyuma y'ikigwa kandi cyagize gute cyumvikanye. Ndasuye kwibutsa umuyisilamu nyanza ngaha. Twabonye yuko Korani yavuze yuko abakristo bahawe nde Bibiliya. Twamubajije ikibazo duti none iyo Bibiliya bayihawe nande? Iyo Bibiliya iri hehe? Mbega iyo Bibiliya Korani iriko iravuga yahawe abakristo irakwiye cyangwa hariho ibiburamwo? Uzenga muvyishure kandi ndagaruka. Imana idufashe cyane. Amena. N'umwanya nawe umaze arabasigiye amasegonda yo kugira bashyira ubwenge ku gihe. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Eka nje ku kigo canje cy'imeta 20. Umwarimu yahagaze ngaha wa mbere ntiyigeze avuga Bibiliya ngo niyo canke siyo. Iryo jambo ntajye yigeze agira iki avuga, ariko kubera inzira yaciyemo umwarimu yabuze ahahera n'ahahereza ngo batwereke Bibiliya y'ukuri, ngo batwereke iy'ikinyuma, batwereke ibi. Korani yavuze ibi. Iyo mwicaye ngaho mwagiye guhamagara abarimu namwe mukiyita abarimu, twebwe igipimo tubapimira nahanyene inzira ducamwo n'amasomo ducamwo n'ibitabo dukoresha, nico gipimo kwanza tubanza kwapimira. Tuganira n'abarimu, tuganira n'abanyeshuri, iri nizo nzira. Mbere kuchambele udusomere acha Bibiliya ijieleze yenyewe, cyasiguwe na Don Fleming. Ubu niwe yasobanuye kino gitabo, ni nawe yasobanuye Bibiliya. Isobanura Bibiliya irashe mu Burundi. Imbere y'iyi nta yindi mugira, nta nindi iraboneka. Iyi niyo sobanuro irashe, ubu niwe yayisobanuye. Ni nawe yabasobanuriye ijya kamusa Bibiliya twasomye, iso bibike twasomye. Ndagutwara kwishuri uko twaba tukwigisha. Dusome ico gitabo paji ya 6 kwanza duhere ngaho. Andiko inasema naam, Bibiliya ati Bibiliya siyo mkusanyo wa mawazo, ati ntabwo ari cegeranyo ya ibada cy'amajambo ajanye no gusenga canke mu kusanyiko wa ibada au na sala canke bijanye n'amasengesho wala naam, siyo kanuni za maadili mema. Tijanye Bibiliya ntabwo ijanye n'ingingo z'amajambo canke n'ingingo zimeze neza au canke mawazo ya kidini. ntabwo Bibiliya irimwo ivyiyumviro vy'idini, ntabwo harimo amajambo meza y'ingeso nziza sinivy'idini. Ni mkusanyo wa maandiko, ati nicegeranyo cy'ivyandiko ya aina mbalimbali y'ibintu bitandukanye yanayotofautiana naam,
katika utunzi ni cegeranyo kijanye n'ibintu bitandukanye mu gufondwa kwayo ezi nkaho mwenyekiti kachakamuja inaendelea na makusudi ati intumbero ya Bibiliya na habari zenyewe ni nkuru zayo tuangalie titurabe tusije tukalazimisha ati umizine wabahanwa mu bitabo by'iwanyu tukalazimisha Bibiliya kutupa mafundisho nimutegeke Bibiliya yuko ibaha inyigisho na majibu n'inyishu juu ya maswali ya kiroho tu zijanye n'amajambo yo mu buryo bw'imwemu gusa ntimuyitegeke nk'uko mutaka mukayitegeka Bibiliya amajambo y'Imana ivyo nivyo muyitegeka barabihaniza ntimuze murayitegeka bali tumupe kila mwandishi nafasi ya kusema anayoyataka kusema. Tumuhereye kila muntu cyangwa umwanditsi umwanya wo kuvuga n'ibyo akeneye kuvuga muri cya cegeranyo cy'ibintu byose atari iby'iki atari iby'Imana. Maze nkosore inzira yaciyemo hama rero ntangurire kumwigisha icyo bitwa ikigwa twatoye n'ingene twagitoye tukizi. Avuye aho yarahagaze ngo yasomye ubwuzure bushasha ngo natwereke ibitabo by'ubwuzure bushasha. Jewe nitwenge nimba twasomye ubwuzure bushasha muturabire ngaho aho nta njiri yanditse ko ubwuzure bushasha twe dufise irahari nitwe twayanditse wapi ibyo sivyo wanyu twasomye twe tubisomye nkuko mwe mwavyanditswe wewe ukababara mwavyandikira iki hama vuga tuti ngo basomye ivyete vya Paulo ngo bavuga ngo numusazi ngo none ivyete vya Paulo bavyemere ngo kubeki ngo baravyemera ikibazo twebwe nta hantu na hamwe Imana yatubwiye ngo muremere ivyete vyande vya Paulo ahubwo ibyo yasomye yinjiye mu cigwa abereka tuti mbega vyanditswe nande yerekanye yuko hari ibindi vyete vya Paulo vyanditswe ariko mwanyegeje atabiriye atatanga karorero tikete rya mbere by'Abikorino ba mbere irya mbere ry'abatakaranye bacafata irya kabiri barigira irya mbere ni muri cya kigo ariko arekana ko bya bintu ntibikwiye. Avuye aho acasoma Korani 2:222 soma iyo aya duhere ku iyo aya nyine Korani 2:222 2:222 nasema Bismillahirrahmanirrahim. Uchura tuzingurira igitabo mambo Bibiliya ifunzayo. Aha, yasomye 120. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wale tuliowapa kitabu. Naam. Wale tuliowapa kitabu. Naam. Wakakisoma. Ati waje abantu twaha igitabo bakakisoma kama ipasavyo nkuko bikwiye kama ipasavyo kusomwa. Naam. Hao ndio kweli wanakiamini. Ati abo rero baca bizera Qur'an. Nimba tukuri nebwe Imana yatanze Bibiliya muri Qur'an ikagira aho yayihaye mukaba muyemera ikigwa kiracyari kuri wewe nko Qur'an yivuga n'indazo kuri Qur'an urabanduze ngavuge tuti twe turemera Qur'an kwa amajambo yiki y'Imana niba barero yemera uza kwerekana reko yuko uri mu bantu baba barahawe icyo gitabo cyitwa nde Bibiliya. Hama yeje tuzakuraba mbega icyo gitabo wahawe cyitwa Bibiliya ni Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe yanditswe n'abandi ingere mu cigwa twebwe amakenga yacu nuko umwarimu yashikirije ngaha yahagaze ngaha yerekana Bibiliya dusanzwe dufise ngaha zo hafi yerekanye zibiri suvuga ko ari zibiri gusa. Bibiliya ni cegeranyo c'ibitabo bijya vyegeranyo dufise hanya bijya bitabo bijya vyitwa Bibiliya ivyo vyegeranije ngaho vyitwa Bibiliya. Ndasubira mu rero
niba muri abarimu mwiyemera, nta murongo n'umwe ubaho mu gitabo icyo ari cyo cyose kibaho ku isi kivuga giti Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Uwo murongo ni ikigabane niwawuzana ngaha genza kuba uwa mbere kuba umu adventiste ndi uwa mbere. Ndasubiramo, akaronka umurongo muri Bibiliya avuga ati igitabo cyanaka ukigabane iki, umurongo uyu uvuga uti Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Jewe ndi uwa mbere kuza ngaha nyene nkahita nibera umu adventiste. Utagira igitabo kikurongora Imana ishingira intaye ko ari cyayo, shake mugende mugirire menanya z'amasengero imiliyoni, iyo muja hose muzokwimenya, ntimugirire muja. Uhagaze ngayerekanye Bibiliya zibiri zonyene atubwira ati dusabiye igitabo 66 tugiriya 73. Mwizi rero mwizi Bibiliya ko zitandukanye, niyihe ikwiye niyihe ibura. Nimuratubwira ati hakwiye 66 habura iya 73. Ikibazo ni turi ku bitabo ko Bibiliya ari igitabo cy'Imana, ni turi ku kigwa titi Bibiliya ni igitabo cy'ukuri. Turi kubyigwa tuti ni bande banditse Bibiliya, ni bande yandekanye abantu banditse Bibiliya, ni imigwi y'abantu igiziki itandukanye n'iyindi yanditse. Wagiye kuri Zaburi nene Bibiliya takatifu urupapuro rw'665 tujye kuri Zaburi. Zaburi yakubwiye ko zigaye mu bitabo 5, sinjya kubidetaya nta mwanya afise. Hari Zaburi zanditse imbere yo kwihagageza ikinyagano, hari inyuma y'inyagano, hari n'izindi zanditswe n'abanditsi batazwi. Soma hiyo inasema naam Daudi 73 Di Daudi yanditse Zaburi 73, Asafu 12 wana wa Kora abana bakora 10, Mose 1, Hemani 1, Ethani 1, Salomo 2. Hazijulikane ati ntibizwi 50. Izaburi 50 zanditswe n'abandi ntibazwi. Nicyo kiba duhari. Niba uri umusomyi uvuga yuko ibyo wigisha n'amajambo y'Imana ingutubwira ha izi Zaburi 50 zanditswe n'abantu batazwi, ni bande bazanditse? Aba ni bande? Niho turi. Nimba tuba tutizera Bibiliya nuko tubona ibiriyo bimwe bitazwi iyo byaje bituruka. Batubwiye tumigwine y'abayahiste, abaheroiste, abapetresi, abadetronomi. Iyi migwi abanditsi ni bande? Ntibazwi. Ninde nande? Ntazwi. Nimba atazwi ingutubwire tibaje banditse bavuye he? Inje kuyita 66. Bibiliya ni imigwi 3. Hari ibitabo biri muri Bibiliya bivugwa muri Bibiliya, hari ibitabo bitavugwa muri Bibiliya bitasizwe muri Bibiliya. Nk'umwe tuza kumenya ingo bitasizwe muri Bibiliya base ko bishirago kugira ngo amabanga y'Abakiristo ntameneke, ifu ntimeneke. Ibyo bitabo barabiretse ariko biriho, nibyo twita apokrifa. Hari n'ibindi bitabo bivugwa na Bibiliya bitari muri Bibiliya. Eka kwanza manenda bereke iyi Bibiliya y'ibitabo 35. Niba buri umusomyi yenda ngo nasomye yango na majambo y'Imana ngo ndayemera, ucuza nganda kwemera guharura 2:14 igitabo cya mbere 2:14 igitabo cyo guharura. Nyakubahwa umusomyi dufashe 66 abariyo tubwirako bavango ni 66 ariyo mbona baba bikwiye kuri se wabo Katolika bakaza kugira iwabo n'abasigana ivyiwe. Inyandiko igiriti reka dufate 66
kwanza tuanze turabe wicacigwa ibiburamwo. Soma hiyo. Hagira hati Naam. Nico gituma Ati nico gituma vyaravuzwe mu gitabo c'intambara z'Uhoraho. Vyaravuzwe mu gitabo c'intambara z'Uhoraho. Iyi Bibiliya dufise iburamwo ibitabo 25. Ico ni cambere. Biceba 3 na bingahe? 6. Nibaza ngaha twereke igitabo c'intambara z'Uhoraho kugira dusome ayo makuru tumva yavuzwe mwatunyegeje. Ni mu kitwereke mwiyo Bibiliya yanyu igitabo c'intambara z'Uhoraho kiri he tabo dusome izo nkuru. Igitabo kigira kabiri udusomere Yosuwa 10:13. Inyandiko igira iti nuko izuba rica rirahagarara. Ati nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kugumaho kwarikuriye gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Mbega siko vyanditswe mu gitabo ca Yashari. Ihanga rya Isirayeli ryaragwaye n'irindi hanga ngo izuba rirahagarara. Ngo kugira ivyo tubisoma mu gitabo cande ca Yashari. Nimba by'ukuri ibyo bavuga ukuri nibatwereke muri Bibiliya igitabo ca Yashari kiri hehe kugira dusome turabe ingene iryo zuba ryahagaze. Nimba Bibiliya by'ukuri ari amajambo y'Imana batongerako bagakurako. Ico kiba 3 na bingahe? 3. Reka dusomere ku ngoma wa kabiri Abami. Dusomere ngoma wa mbere 2:9 turabe. Avuga tuti reka tuyongereze twongereko 25. Twavuze ati irakwiye cyangwa irabura. Aho ndiko ndabereka kwanza iyo mugira ntikwiye. Niwaza rero ngaho utuvyuturitse 9:29 zo ku ngoma ya mbere. Ivyadonzwe ku mwami Dawudi. Ati vyadonzwe ku mwami Dawudi uhereye ku cambere ugashita ku cimperera. Biranditswe. Ati biranditswe vyadonzwe na Samweli. Kumenya kamenyi no mu vyadonzwe na Natani. Yavugishwa n'Imana. No mu vyadonzwe na Gadi. Kamenyi hamwe n'ivyabaye ku ngoma yiwe vyose n'ivy'ubuhizi yakoze n'ivyabaye kuri we no ku Bisirayeli no ku bami bose bo muri ivyo bihugu. Tuza aho hariho Natani, Kamenyi nawe na Gadi n'ibitabo bingahe? 2. Ibyo byose ngo dukeneye kubisoma neza tumenye bya Dawudi neza. Tugenda gusoma igitabo ca Gadi n'igitabo cande ca Natani. Niba bakwera iby'ukuri Bibiliya ikwiye ivyo bibaye 70. Iguze ngaho utwereke igitabo ca Gadi Kamenyi n'igitabo ca Natani Kamenyi kiri ukiduhe. Ngoma wa mbere, ngoma wa kabiri 9 tuduge ku kindi. Nakubwiye ko ndagwa 25. Ngoma wa kabiri 9:29. Ugiye mu rusengero hariya twahora ngo Bibiliya amajambo y'Imana ngo nibongera ko nibakurane hari niyo twarabahinyuye. Inyandiko igira iti icyo gituma twavuye. Soma iyo ibindi byose byadonzwe kuri we Salomo. Nondabe mwenye kitulihangana jena n'umukristo kandi wimena uhereye ku cambere ukashika ku cimperera. Mbega ntivyanditswe mu vya Natani ntivyanditswe mu gitabo ca Natani uwavugishwa n'Imana. Uwavugishwa n'Imana yadonze no mu vya Ahiya wishiro yavugishijwe no mu vya Ido. Aho hari igitabo ca Ahiya n'igitabo ca Ido. Ico nacyo barazi timuriya tukagishiramo ibara riragwa kuramo baca barakuramo ngo biruzuye. Igitabo ca Ahiya n'igitabo ca Ido niwaza ngaha ucutwereka kiri bibaye 70 bingahe? Na 2. 72 hage batubya ngo 3 bingahe? Na 6. Ubu tugeze ku 70 bingahe? Na 2. Reka tubandanye usubire kandi ngoma wa kabiri 24 ikindi nawe ko tundabahirira 5. 24. Inyuma y'ibyo hari n'ibindi banyegeje. N'ibyo banyegeje bitagiyemo hari impamvu bitagiyemo. Iyo muza kuba mwiyemera mwari kuzana icyo twitwa droit canonique. Ibi ntibyemewe ku mpamvu ibi byemewe ku mpamvu iyi.
ariko ubwo rwego ntabwo murashika ngo cyangwa wisomesha iki inyandiko igira iti ibindi byose byadonzwe kuri Yehoshafati ati ibindi byose byadonzwe ku mwami yitwa Yehoshafati uhereye ku cyambere ugashitsa ku cy'imperera byanditswe mu byo Yehu ati byanditswe mu byo Yehu mwene Hanani yadonze byashyizwe mu gitabo cy'abami b'Abayuda hari igitabo cy'abami b'Abayuda ibyadonze kuri Yehu neko Yehoshafati ibyo byose ngo biri mu gitabo cy'abami b'Abayuda niwaza ngaha utwereke igitabo cy'abami b'Abayuda muri Bibiliya 3:6 iba 70 bingahe na kimwe na bitatu reka tonde tuigeranye ni Katolika kwanza kweli tuishie ku rugero rumwe Katolika Bibiliya 5 bingahe na bitatu aho naho Bibiliya 3:6 dusanze ibyo tubanza gushikako bigite 70 bingahe na bitatu kandi bya bitabo bavuga ni birimo inyuma y'ibyo ibi bitabo kuki byavuyemo nicyo gituma twabadije tuti mbega birakwiye nimba bidakwiye ku mpamvu nyabaki bidakwiye twende mwabe mwaza ngo twe turabasi banyu la turabagihetse rero tuba tuganira twe dufise amakenga we tubwire tuti ibi ntibikwiye ku mpamvu ibi byakuweyo ku mpamvu hama rero abantu rero basiba Bibiliya batanguye kuvuga tuti ya Bibiliya yacu dusoma bahora batubesha ngo irakwiye kumbe n'igiziki ntikwiye mwari munje mwisezanisha naho oya reka tukabike ngaho avuye aho yasomye Qur'an 4:9 2:9 4:7 soma iyo aya Qur'an 2:947 umwanya urarangiye tutarasoma iyo aya ariko iyo aya ntacitwaye nimba havuzwe Bibiliya twe twavuze ko ivyegeranyo bya Bibiliya dufise ari byinshi ntibasuye kuturengana twavuze ko ari byo nuko atari byo oya wowe udukura amakenga yacu gusa dufise ikibazo kibe kigiziki yirangiye hamaze kumenya yuko ari iby'Imana ari iby'ukuri icyo nacyo ni ikindi cigwa mushaka muhindura icejo muce mukigira ico tumete mbega biya n'ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana aho muce muhindura Imana cyane mutwemere iyo dufise kuyihindura tuje kw'icyo cigwa murakoze urakoze Haji ku nyigisho uje kuduhereza ndibaza ko bari barogorotse munyekiti ego muhagurutse twumve ko ahava yemanga ko bamwuguruye umutwe cyawe agifise akarigana muhoko namuhanuye yaciye yigisha atekereje muzi yuko agishika ngaha agomba guhora abantu uravuga ibintu byawe abantu bakakumviriza hanyuma ukagenda ukicara bakagukosora nta kibazo abarimu niyo mpamvu bahari ibitabo bagomba tubwire ibitabo 25 kuva isi baho gushika uno munsi hamaze kwandika ibitabo amamiliyari byanditswe n'abantu none byose ushaka bice biza muri Bibiliya nagenda banditse igitabo none ushaka biza muri Bibiliya mwari mu gitabo cy'amwaka unatomba no muri Bibiliya none ibitabo byose byanditswe biza muri Bibiliya kandi abanditsi bamaze kwandika ibitabo bitokunzura n'igisagara cya Bujumbura cyo kunzura natwebwe ngaha gusa hari abantu benshi bamaze kwandika ibitabo byose biza muri Bibiliya iminota 20 mubwire hanyuma yumvirize ijambo ry'Imana apanda kuzana amajambo y'ibintu atoragura tumva murakoze akabanga imbere yuko nangura yaba Abakiristo cyangwa Abisilamu buri mwigisha ziraduga ngaho ndagerageza kumuraba hama musengera ingorane afise kuko n'abantu baduga kandi kibaro bagitoye mugabo ko bahagaze ku kantu runaka akazoza kamera nka rusake kugaguruka ahanatsa kuvuga mugabo ntamenya yuko n'ibyo binahagaze ko ari mapupa ari ibintu bidafashe bitinumuko ehe n'akarorero umuntu arageraduka yatanze ngo nuko byanditse mu gitabo cy'intambara z'abami ngo rero ngo twereke igitabo cy'intambara z'abami ngo muri Bibiliya twereke igitabo cy'intambara z'abami ubu bakubwiye ati
uru rugamba rwari rwateguwe nk'uko rwari rwanditswe muri agenda ya chef d'état major. Ucuba ngo tubwire ngo twereke icyo gitabo cya chef d'état major ngo muri bino bitabo by'iwawe. Bano waba uzi yuko abami bari bagize ibitabo bandikamo intambara zabo. None ibitabo byandikwamo intambara z'abami bisabiza muri Bibiliya. Muza murasengera ingorane abantu bafise. Wowe ugaragaza kugira mwumviriza amuvuga ati mana yanje tabara uwo muntu. Rega hari gatumiriza urusobanuro n'umuntu. None nibiki? Tukibaza ati no Murundi. Afise ingorane gushaka gushaka kuno mwese mbatora ingorane y'aba bantu. Mwega mwayitoye. Ni mwayitoye mwisengere mu izina rya Yesu. Ubusitashima nuko n'abesiramu bagenzi babo bagaya ngaba bakabivuga muga bakabisuzugura. Abesiramu bwa bagasuzugura biko biravugwa. Zira mu bintu nakarigisha. Umbengo biko biratugora. Urumva naza ngo mu gitabo cya Gadi Kamenyi. Ngo twereke igitabo cya Bibiliya cya Gadi Kamenyi. None ukebera igitabo cy'abafumu ba Kamenyi cyandiko muri Bibiliya. None umufumu yanditse igitabo bakibakizana muri Bibiliya. Bizo rero zari biguteye amakenga. Ico abafumu kibazo abafumu. Igitabo cy'abakamenyi kibazo bakamenyi. Igitabo cy'Imana ukibaze by'abakamenyi. Bibiliya bitangwa n'iby'abakamenyi. Nico gituma byakuwemwo. Nizoshigwamwo icyo bikurwa ku icyo bikurwamwo bigashigwa ku ruhande z'abakamenyi. Nibishigwa muri Bibiliya. None itimana zovanga n'abakamenyi bishigwa ku ruhande nibishigwa muri Bibiliya. Nuko izo mutumve itimana zabitunganyije zuzuye nibivanga n'iz'abakamenyi. Kamenyi yanditse igitabo bisigura ko ukizana ucomeke kuri Bibiliya. Wowe niba wanditse kaminuza ntushobora gusohoka muri kaminuza utanditse igitabo udefande ubumenyi bwawe. Kandi n'akarorero uri kurandika igitabo muri kaminuza urandika niba ari igitabo kijyanye ari ikintu ukuyemo mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu ucuruza ati kino cyiyumviro ndagikuye mu bwirizwa shingiro ry'igihugu article iyi n'iyi icyo bita reference cyangwa se urwerekezo. None ucuruza ngo muri icyo gitabo cyawe ngo twereke ahantu wasize ibwirizwa shingiro mu gitabo cyawe kubera ko ibyo wanditse hariho reference mu bwirizwa shingiro. Kamenyi yanditse ibintu by'abakamenyi byaranditswe na Kamenyi. Kamenyi icyo gitabo cyiwe nticyandikirwa muri Bibiliya. None mu Bibiliya ivuze ati naka yarasambanye. Ucuruza ngo twereke igitabo cy'ubusambanyi muri Bibiliya. Ngo twereke ingere byagiye. Ngo twereke ingere yasambanye muri Bibiliya. No! Iyi ni ngorane. Petero wa mbere 1:20 ni Pemanjonje. Igitabo cya Petero wa mbere 1:20 amajambo avuga reka batwigire bamaze kumva ingorane bafise. Imana rero irahezagire reka twe twibanagiriza kuri Bibiliya. Ngo bitabo ngo byagadi Kamenyi mukamuri kigongo. Ibyo si bya Bibiliya kuko ibyo horaho n'ibivanga n'ibya Kamenyi. Ibyo bishikwa ku ruhande sivyo. Ibyo turabona ko batubiriza Kamenyi potelea mbali. Lakini vya Mwenyezi Mungu vinaheshimika na watu wa Mwenyezi Mungu. Ni Pemanjonje. Cheko cha mbere cha Petero 1:20 avuga gute? 1:20 haravuga ngo umviriza uti Imana uko bimeze nuko bigendeshwa havuga gute? Oya. Petero wa mbere 1:20 jamani. Petero wa kabiri wamekupuliza wa jamaa 1:20 amajambo avuga ngo bagusize igituma utabona inyandiko ziba. Icyambere mukwiye kumenya. Umviriza rero Bibiliya ikugarure. Icyambere ukwiye kumenya kandi cya kabiri cya gatatu icyambere ukwiye kumenya imbere ya byose nuko tajambo ry'abavugishwa n'Imana. Nta jambo na rimwe rya Bibiliya ry'abavugishwa n'Imana kandi rya Bibiliya bakamenya ko urasoma by'abavugishwa n'Imana bya Bibiliya ibyo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera. Ijambo si bihe mantu biterure hejuru byanditswe bishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera. Ubwa mbere ibya Bibiliya ntibisobanurwa nabo bakamenyi bagadi Kamenyi kandi si ko ubugombe bw'umuntu uzura ubwa ngaha ngo nanaka ngo twereke igitabo cy'abami ngo intambara z'abami si ibyo bibisobanurwa n'ubugombe bwawe bitandika
ko ari ubugombe bwawe nipe manjonjo kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana nta jambo na rimwe ryanditse muri Bibiliya kumbe ubwa mbere kumbe Bibiliya ni amajambo y'abavugishwa n'iki n'Imana. ntabyo narinzi urakoze wari wagiye ngo none ngo byazanywe n'abandi n'abavugishwa n'iki n'Imana. isi batuvuga ngo byanditswe n'abandi babikuye he byanditswe n'abavugishwa n'Imana bivuye hehe kuko ata jambo ryazanywe n'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu. ibyo ntibyaje kubera kugomba kwa bagandi kamenyi si ugomba k'umuntu ariko abantu bavuga ibyava ku Mana, bavuga ibyava hehe ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. barongowe nande na Mpwemu Yera. wabajije ngo byavuye hehe ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. ikibazo cyawe kirishu zanditswe na bande? ikibazo kivuga gute mwenye kiti ikibazo kivuga ngo Bibiliya yavuye hehe ngo yanditswe na bande yavuye ku Mana yandikwa n'abahanuzi b'Imana barongowe na Mpwemu Yera none kimwe tukishu isomo rimwe tuca dukombina ikibazo cyawe ingorane iri hehe si bagandi kamenyi rero by'abakamenyi bibaza bakorana n'amajini umiriza ibi ni nabyo byagatangara wowe mwisilamu uvuse mu kinjana cya 20 hafi 21 ntuza guhagarara ngaho wakana na Muhammad atigeze ahakana yarajyanye ku kiraga yakumbaga ati yewe kuri Bibiliya ntiwokorako Muhammad 10 Korowani 94 abantu barikwege kandi uhagaragaza ta 20 ngo takibiri havuga gute na kama unaoshaka juu ya hayo tuliyokuteremshia. Muhammad yabwiwe ngo ewe Muhammad ukagira n'ikenga na rimwe mu byo wamanuriwe basi watange waulize wale wasomao vitabu kabla yako. uzubatse babandi umva Muhammad ubwiwe atsabatse Muhammad ubwiwe uzubatse babandi basomye igitabo cyaje imbere yawe cyane wande Mayahudi na Manasara Abayahudi n'Abakiristo. Muhammad ubwiwe ati biwagira amakenga Muhammad akagira akaduka kuzazanira uzoce wegera Abayahudi n'Abakiristo babanza ati mbega mwebwe Imana bimeze gute mubasomye igitabo cyaje imbere yawe Muhammad ubwiwe yotubaza ahubwo ndatanga yaruke oke batubajije ntabwo mwakoze ikosa naga nabashaye n'uwo Muhammad yabahaye bakoreye ko abana bakenga murabaza bajya bacatubaza ngo Bibiliya ngo ibitabo bingahe ngo byavuye hehe byanditswe n'abandi babajije nabo muri abantu b'Imana Imana bahezagiye kuko na Muhammad yabwiye ngo nibagira amakenga jameni waulize waliosoma vitabu kabla yako Mayahudi na Manasara jameni Sheikh zina namukunguturiye mwirandi ibaranira ngo mugitabo cyo namukunguta namusubiye bahapa gucirado hari kuri isangonesha bahapa gucikiganira nawe tukagica kiri live kazi kawe alhamdulillah achara abantu bari kwege isomera imprimante usobanuro somera kuri verset turabe tubanye tuve kwanza ibice bya Bibiliya somera muri Bibiliya kuri page 1 ubusobanuro haravuga iyi ni Bible commentary ivuga gute Bibiliya kwanza Bibiliya yani agano la kale Bibiliya ngo igizwe n'ibice bibiri agano la kale isezerano rya kera n'isezerano bishasha ni kitabu kimoja ambacho ni gitabo kimwe ngo kimere ambacho sehemu zake mbalimbali ngo ni gitabo cyonyine ngo mu bice byaco bitandukanye huangazana kwa zenyewe ngo inyandiko za Bibiliya ngo ubwazo zirisobanura ziraongozana kwa zenyewe ziruzuzanya na kila sehemu yaweza kueleweka ngo kandi buri gice cyose cya Bibiliya urashobora kugitahura mu gihe ufafanuliwa kwa usahihi ngo kandi bikisobanura mu busobanuro bwimbitse ndani ya maandiko umoja wa maandiko yote ngo kandi muri jambo mu bumwe bw'inyandiko bwa
ariko mu yandi majambo ugomba kumenya no gutahura Bibiliya irisobanura ubwayo. Ijambo utatahuye muri Bibiliya rikwerekeza kuri rindi jambo rigutahuza gusumba Bibiliya. Urafatanya urudome ku rundi. Kwa maana maandiko yote kubera ko buri jambo ryose yasema neno moja tu, ryerekeza ku ijambo rimwe, Uhoraho. Imana ihabwe icyubahiro. amena. Iryo Bibiliya idasobanuriye mu busobanuro bwayo yuko igizwe n'ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Reka twibarize umushehe umusobanuro ebindi yasobanuye korowani ayitwa mu cyarabu ayishyira mu giswahili, nawe tumubaze ko ariko biri, ariko urabyanditse mu cyongereza. Imana yarameze agenda aca ku ishure ndabisobanura n'ipemanodo paje y'icumi what the Bible say about korowani. Haravuga ngo icyo gitabo manzu kituze hejuru bakibone ni cya Sheikh Ibn avuga gute? the Taurati ni kuvuga ngo Taurati Testament ni Old Testament ni isezerano rya kera. Ubize Sheikh abitse apana mwebwe mugomba kwaduka mu Bwisilamu. Sheikh yasobanuye yicaye ku cyicaro gikuru ku kirimba cy'Ubwisilamu arasobanura avuga ati Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. The Torah is the Old Testament. Taurati, icyo bita Taurati ni isezerano rya kera, Old Testament. Bandanya or the law of prophet Musa. ngo on the law of the prophet Musa, cyangwa se ibyagezwe cyangwa igitabo cy'ibyagezwe cya Mose. Bandanya The Zaburi is the psalm, cyangwa Zaburi ni psalm cyangwa se ibitabo bijya Zaburi. Yavuze ngo Zaburi ngo Dawidi ngo yahawe Zaburi imwe. Sheikh yamuvuguruza ati is the psalm n'amazaburi menshi n'ibitabo byinshi. Sheikh arakuvuguruza none twemere mumanze mukubitane na Sheikh nimwumvikana muratuzana icyo mwumvikanye hama bari cyo tuvugako. Mumanze muvuguruzanya hagati y'Ubwisilamu. Mumaze kuvuguruzanya rero icyo muza guhurizako aba aricyo mutuzanira. Bandanya prophet Daudi. cyane ngo Zaburi ni amajambo y'umuvugishwa n'Imana Daudi. The Injili bandanya is the New Testament. is the New Testament ni isezerano rishasha. Iyo Bibiliya igizwe n'ibitabo n'ibice bingahe bwa? Isezerano rya kera n'isezerano rishasha. None bwana twemere ndi hagati yawe na Sheikh. Manze muhuze rero. Nimwahuza mutuzanire. Alhamdulillah. Muzakazana mabada nkatu na wagonga kabisa munaenda. Gonga. No fresh. Mani yangu cyubahiro. Buhari. Reka tubiyarize Muhammad. Buhari page y'amajana 765 hadisi 1517 n'itemanjonja. Amajambo avuga ngo kitabu kinaimba kikisema kinasema Naam. Abdullah ibn Omari rapportant des Juifs umiriza Abdullah ibn Omari rapportant. Uyu ibn Omari numwe mu bantu bane banditse Korowani. Bane. Saidina Umari numwe mu bantu bane banditse Korowani. Uthmani, Umari, Ali na Abubakari. Umari rero niwe agomba tubwire umwe muri abo bane banditse Korowani avuga gute? Abdullah ibn Omari gatoya mama unacheka. Ndabiguye mu nyandiko zisomera mu banditse Korowani. Unacheka n'amashaka ko ngo pa. Saidina Umari Bimusomere nacho umviriza tubamara amakenga yose baba bafise n'ikenga riri mu rwara turarikurayo. Wowe uvuze ngo ugomba kunseka James inyandiko wowe utabizi numa James inyandiko turareko tumubura mwari haravuga ngo Umari tumuburemo sawa somera wakati mlipopata utume igihe Muhammad yaronka ubutumwa walikuwa kwa watu 6 tu katika Maka waliokuwa wakijua kuandika. Hari abantu 6 gusimbaka bari bazi kwandika. Muhammad ni yarimwo
Muhammad yari muri abo batandatu bandanya. Wane katika hao Bane muri abo batandatu waliingia katika Uislamu, barinje mu Islamu, wakawa ndio waandishi wahi aya za Qur'ani. abo no banditse imirongo ya Qur'ani. Ni bande? Watu hao walikuwa Abo bantu bari ni Saidina Abubakari, uwa mbere Saidina Abubakari, Saidina Umari, Saidina nde? Saidina Bibira, Umari, Saidina nde? Umari. Subira wa kabiri. Wesi Omar. Ariko muna karizi birota gusa. Kuko ico gitabo twibandanyiritse. Banda bavuga gute? Saidina rero Umari raporta. Saidina Umari yavuze. The chief Aravuga ngo abajuife cyangwa se abayuda baje kwande? The chief vers voir le messager d'Allah. Ngo abayuda bari bagomba kubonana n'intumwa y'Imana ngo Muhammad ni igitabo cyabo. Important. Et l'informer qu'un homme Hama ngo baze kumumenyesha yuko hari umuntu et un homme et une femme yuko hari umugabo n'umugore de l'aile avait commis la fornication. ko bakoze icyaha kijyanye n'ubusambanyi. Le messager d'Allah leur dit Muhammad acarababwira que dit la Torah ngo none igitabo cya Torati Bibiliya. Mwibuke Muhammad yari yarabwiye ngo nibagira amakenga utubaze igitabo cyane cya Bibiliya nawe tubasubiza mu gitabo cya Bibiliya. Ntiyabatwaye muri Korowani yarazi ko atacakurayo. Mugacabaza ngo none Bibiliya mu isezerano rya kera ivuga iki? Taurati n'isezerano rya kera ivuga iki? Ivuga iki kuri icyo gikorwa? Muhammad ubwiwe ati none ko uwo muntu mumuzaniye yakoze ubwo busambanyi. Mbega Taurati icyo gitabo cy'isezerano rya kera tubaze Bibiliya ntiyabaza Korowani? Umuntu yakoze ibintu nk'ibyo ahanwa gute? Bandanya baramwishyura nous rendons public leur crime ngo dufate icyaha kiba tukagishyira ku mugaragaro et fouettons. ngo kandi tukamukubita inkoni. Abdullah ibn Salam dit amara bishyura vous mentez. ati murabeshye mwabagabo murindira aca bishyura ati mwebwe murabeshye muri binyoma. Murandi badamara bavuga ati nimwasomye ati ibitabo si uko bivuga. Aca abantu yavuga gute? ngo vous mentez. ati murabeshye. L'Ancien Testament oya nuko handitswe l'Ancien Testament oya l'Ancien Korowani. Nijyo nihenze mu mbabariro, nijyo nihenze. Narizi nuko byanditse yo l'Ancien Testament isezerano rya kera rivahe bandanya commande la lapidation. ngo commande la lapidation yoyo yigisha yuko uwo muntu ategwa iki? Amabuye yicishwa amabuye. Ivyo byari mu byagoze byande bya Mose. Aha niho batanguje ubwisilamu bamubogwa na Bibiliya. Sinzira mu byo mwabikuye iyo mwazananye mu nzu zimeze z'ibitabo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sheikh munanifurahisha. Alhamdulillah. Buhari amajana 29 hadisi igihumbi n'amajana 427 n'ipema njonjo. Aravuga ngo N'ipema njonjo mbio jamani. hadisi Bana. uragasa umugarutse urugira bitonona umwanya izina y'Imana yo gucurahira. amena Haleluya Kristo. amena. Uko twe niko twigisha. amena. Jengiye kubaza ikibazo canje ndasaba Abayisilamu banyumvirize neza. Bimwe umuntu tutagiye kuvuga simbazi biharage mu nyishuri rengarenga oya ubuyishure ibihwanye n'ivyo nzobambajije. Somera Sahih Bukhari avuga gute? Haravuga ngo amajana 7 avuga gute? Abdullah ibn Omari ngo Abdullah mwene Omari yavuze gute? rapporta Yavuze gute? des Juifs vers voir le messager d'Allah ngo abayuda baje kuraba intumwa y'Imana et l'informer qu'un homme et une femme de l'air avaient commis la fornication. ngo bacamubwira yuko hariho umugabo n'umugore wabo yakoze ibijyanye n'ubusambanyi. Et le messager d'Allah leur dit ngo intumwa y'Imana irababwira que dit la Torah sur la lapidation. ngo mbega ibyagatswe bivuga iki ku bijyanye n'uko uwo muntu ahanwa? Ils disent
baca baravuga bati nous rendons public leurs crimes ngo turagaragaza ibyaha vyiwe et nous le fouettons. hanyuma tukamukubita. Abdullah ibn Salam dit, ngo Abdullah mwene Salama caravuga vous mentez. murabesha. L'Ancien Testament Isezerano rya kera commande la lapidation. rivuga yuko uwo muntu aterwa iki amabuye. Ikibazo canje rino sezerano rya kera rivuzwe ngaha muri kino gitabo ni irihe? Ikibazo kiratahuritse. Rino sezerano rivuzwe hano rya kera ni irihe? Ryavuye he? Ryahawe nde? Ngo wishure naze yishure. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebwe abayisilamu mu myemerere yacu twemera gute Qur'ani gatatu? Qur'ani gatatu. Naam. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Atibanje kwikinga kuhora nini na shetani yapo. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa izina ry'Imana nyanimbabasi nyanibuka. Inasema amekuteremshia kitabu kwa haki. Atimana akuru kijao Muhammad igitabo mukuri. Kinachosadikisha aliyokuwa kabla yako. Igitabo kiza kwemeza ibyagutanguriye imbere yawe. Bisigura yuko hari byatanguye imbere ya Muhammad tucemera. Na aliteremsha Taurati kwa Nabii Musa. Imana yahaye igitabo kimwe cyitwa nde? Musa. Taurati ariyo yiswe Ancien Testament. Igitabo kimwe cyahawe nde? Musa. Ni hadisi kugira ko ari igitabo cyahawe nde? Musa. Ukica gutegwa amabuye kiri mu